uko vyasomwe soma 3:6 haravuga aha ariko uwo musi canke iyo saha aha nta ubizi aha niyo boba abamarayika bo mwijuru aha canke umwana w'Imana atari data gusa. Muhereze Yesu avuga ko umunsi wo muhero nagira gute ntawuzi. Takbir. Sasa umvirize kwanza nije mfise ijambo wenda kubaza ukangishura nawe mpava nguwa umwanya wigisha sawa nije mfise ijambo wavuze ko Yesu ari inde ari Imana. umunsi w'umuhero ukavuga ko wemera washizweho nande ni Imana data. Imana rero yoshiraho umunsi w'umuhero itawuzi wenyene birashoboka? Takbir. Urumva rero abakristo n'abayisilamu muri ngaha biboneka neza ko abakristo babesha. We avuga ko Yesu ari Imana, nkamubaza ikibazo uremera umunsi w'umuhero ngo yego ye washizweho nande ngo ni Imana, nkamuha umurongo aho muri Bibiliya Yesu wenyene yivugira ku munsi w'umuhero ntawazi n'amarayika bari mu ijuru ntawo bazi, uwo munsi uzi Imana yonyene. Kumbe bisigira ko Yesu atari Imana kuko umunsi w'umuhero washizweho ni Imana. Hanyuma Yesu ntawuzi uyo munsi n'isaha navyazi bizi Imana gusa. None uyo Yesu yoba ari Imana kweli? Muvugisha ukuri. Yesu ni Imana? Si Imana kuko Imana niyo yashizeho umunsi w'umuhero. Urumva? Muhereze kwanza Pedaya. Ndakwereke tuwebye Imana yacu tuwebye abayisilamu umunsi w'umuhero irawuzi. Muhammad amahoro n'imigisha bije kuri we ntawazi, abayisilamu ntawo bazi. Uzinde Imana tuwemera Allah ine na rimwe ine n'indwi Qur'ani. Wumvirize Imana y'abayisilamu y'ukuri niyo yashizeho umunsi w'umuhero kandi irawuzi. Mugabo Imana yawe Yesu uvuga ko ari Imana umunsi w'umuhero ntawuzi. Soma 41:47 igitabo ceranda ca Qur'ani haravuga gute? Ndikinze kuhoraho andinde satani yavumwe. Ubumenyi bwo kumenya umunsi w'umuhero nta muntu numwe abuzi, nta muntu numwe abufise kirese Imana uhoraho Allah. Takbir. Allahu akbar. Imana twemera twebwe abayisilamu nifise ubuhinga bwo kumenya umunsi w'umuhero. Mugabo Imana y'abakristo uwo munsi ntawuzi. Mwebwe muzocigwa urubanza rubi nakazi kanyu nimwihane hakiri kare. Umurongo wa nyuma rero nakubajije ivyo uvuga wewe nivyo Yohana yavuze nivyo Yesu yavuze abantu batatu twemere vyande Pedaya Luka 18:18 tubaza rero Yesu agahebuza rero atwemereye ko ari Imana cyangwa ko atari Imana. Aho ndahejeje ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 18 ku murongo wa 18 haravuga gute? Umukuru w'isinagogi aramubaza ati mwigisha mwiza nkora iki ngo nze ndagubugingo budashira? Yesu aramubaza ati unyitiriki mwiza? Unyitiriki mwiza? Nta mwiza atari umwe niwe Mana. Mumpere mikro mtama tugende neza buke kuko nawe duhava tuguha ijambo. Ndakubajije ikibazo ngaho uyo ninde avuze ayo majambo? Ni Yesu bwiwe. Avuze ko atari inde? Umwiza ari umwe ari Imana gusa. Avuze ko atari inde? Yamwishuye ngo unyitiriki mwiza, nta mwiza atari imwe Imana. Aremeye ko ari Imana cyangwa aranse? Yamusubije kuko iyo yamwita mwiza yari kumenya uwo ari we. Aho nukwepa kuko abakristo n'abayisilamu bari nakwepa nderekana ivyanditswe muri Bibiliya vyemeza ko ari we Mana data wa twese, ari we Mana ikwiye gusengwa mw'isi no mwijuru. Najya kuvyemeza nerekana ivyanditswe sinja kuzana ivyumviro vyanje. Umviriza ngaho Silas ko Bibiliya ntiyivuguruza. Umviriza imbere yuko vyerekana aho nyene iyo ni Bibiliya si Bibiliya? Ni Bibiliya. Yesu aravyemeye ko ari Imana cyangwa aranse? Aravyemeye avuze ngo unyitiriki mwiza
umwiza ni umwe ni Imana. None ko abihakana ko atari mwiza ngo mwiza ninde? Ntiyavuze ngo sindi mwiza, yavuze ngo nyitiriki mwiza, umwiza ni umwe ni Imana. None aremeye ko ari Imana canke aranse ko atari Imana? Yavuze umwiza wariwe kugira amenye uwo ariko arita mwiza wariwe. Muhereze musubize aho ndukwepa 2017 Yohana aho ndukwepa turacyari ngaho nyene. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mpaka wature. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 20. Ayo macenga yanyu ni hariya mu mashengero mugabo ngaho iyo ni Bibiliya mtama uratura tu. Igice ca 20 ku murongo wa 17 haravuga. Havuga gute? Yesu aramubwira ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data ariko genda kwa bene data ubabarira uti agira duge kwa se ari we so uti kumana yiwe ariyo mana yanyu. Takbir. Allahu akbar. Muhereze ngo Yesu agomba aje kurinde kwa se ari wende ari we mana yiwe. Kumbe Yesu afise Imana ni takbir. Muhereze kwanza, muhereze mtama, muhereze ndaguha hana tubandanye turama ijambo ndaguha muhereze kwanza rimwe rimwe kugira ngenda kwishura muhereze ndaguha. Urabona ngaha abayisilamu n'abakristo muri ngaha turiko tugaragaza ukuri. Aja muri Yesaya 9:6 aja muri Yohana kangahe rimwe tukamubaza Yesu ninde ngo ni Imana. Nkamubaza ninde yashizeho umunsi w'umuhero ngo ni Imana. Urawemera yego nkamuha umurongo Yesu umunsi w'umuhero ntawazi kumbe sinde si Imana. Nkamuha kandi umurongo Yesu agomba aje ku Mana yiwe. Nimba Yesu afise Imana kumbe wewe si Imana akanga kuvyatura mtama. Ijambo ry'Imana rirakaze. Umuriro urakurindiriye niwihane hakiri kare. Yesu si Imana. Iyo mirongo ndiko ndaguha ni Yesu wenyene yivugira. Pedaya turasanga navuze ikinyoma ndaja kwihana. Ikibazo kigira gatatu, ikibazo kigira kabiri cyaheze. Abakristo bari ngaha n'abayisilamu bavyumvirije. Nimba Yesu ari Imana bavyumvirije babitahuye. Nimba Yesu atari Imana babimenye. Anaguhisha igikorane kiri ku mugaragaro. Ikibazo kigira gatatu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pedaya naam tufise abashitsi benshi hariya nebaza turashobora kumvira n'uwundi ukwikira Silas mureke kibanza basimugeza ku iminota ibiri yonyene muta umijambo Silas ni minota 5 basi muhe basimutama nawe iminota ibiri yonyene muhe basimutama nawe basi reka ndamu muta ndavugize mushinga nawe nyibuze akazina kawe je nitwa Mpawe n'Imana Elaste. Ikibazo cyawe mutama basi icambere nashaka kuvuga nashaka kunganira kwiri jambo bavuzeho cyane ko Yesu Kristo atari Imana. Bo ikindi nashaka kuvuga nakabazo gatoya nashaka kubaza ikibazo nashaka kubaza nashaka kubaza kubera iki abantu benshi batizera ko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Sawa kandi twebwe uno munsi tubona ibishinga ntahe muri Bibiliya bitwereka ko Yesu Kristo yabambwe n'ukuntu yazutse. Sawa twerere kwiga cyambere mutama Yesu kubwawe arinde none wewe kwe kubwacu abakristo bizera ko Yesu Kristo ari Imana 100% kabisa. Ko tufise ibishinga ntahe dusoma muri Bibiliya bitwereka neza ko Yesu Kristo ari Imana. Muta ico nawe ungiye babarira gato muta ndamubaze muyigisha nangane ico kibazo wakishyuye nibaza uko Yesu ni Imana cange ni si Imana. Ndabasabe ikintu kimwe abigisha agati ya Nyerere na Amuri umwe naze ngaha ingo muta sabwe uyu muyigisha yitwa Amuri wewe kubgawe uvuga yuko Yesu ninde ni Imana nge namubaze Amuri na wewe kubgawe Yesu arinde iminota 2 gusa mtama uvuze ko Yesu arinde ari Imana. Sawa kabisa je ndakunda kubaza utubazo kandi tuoroshe gose mbega Imana
barayisenga cyangwa irasenga? Turayisenga. Imana turayisenga. Yego. Ubonye ikintu cyose gisenga kiba kiri atari abatari Imana. Abatari Imana. Yego. Dusubire mu mutama. Buke buke kuko abantu ngaba bariko baratumviriza. Imana irasenga cyangwa barayisenga? Barayisenga. Ubonye umuntu agiye gusenga abari Imana? Oya. Oya, muhereze pedaya. Aho 3:12 muhereze ico cuma rero. Muri makeya mugabo sukuharira. Nubona rero? Sukuharira twe twashaka kwerekana ibishinga kwerekana ibishinga nta. Gute rero tudasomye Bibiliya? Yo muri Bibiliya yego turabifise hano. Muhe rero wewe umbiriza mutama. Yego. Wewe umaze kumbwira ko Yesu ari Imana. Nanje ndafise ubwenge. Imana yarampaye ubwenge. Nce ndabiraba ko ari ivy'ukuri canke ko atari hatari ivy'ukuri. Muhe rero asome ndabe ko ari ivy'ukuri. 6:12 Luka. Aho turahejeje. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Igice cya 6 ku murongo wa 12 haravuga. Havuga gute? 6:12 Luka haravuga. Muri iyo misi Yesu avayo muri iyo misi Yesu avayo Yesu aja ku musozi gusenga Yesu akesha ijoro asenga Imana. Musubize mutama. Yesu yagiye gukesha ijoro asenga nde? Asenga Imana. Kubera we atari ni Imana. Takbir. Ndakubaze ngaho nyende. Sindaheza. Nakubajije. Wachiyumbaza ntaraheza. Nakubajije nije mfite ijambo. Yego. Nije natanze uwo murongo. Imana irasenga cyangwa barayisenga? Imana barayisenga. Yesu yagiye kugira gute? Yagiye gusenga. Kubera we atari Oya. Takbir. Muhereze rero, muhereze. Muhereze. Oya ni mumbi jambo naje. Muhe kwanza uyo, muhe. Mutama, wewe ikibazo wagihejeje kuko nakubajije. Imana irasenga cyangwa barayisenga? Uturavuga wowe nyene ngo Imana barayisenga. Ndakubaza. Ubonye umuntu agiye gusenga yoba ari Imana ngo hoya niyo bari Imana. Dusanze rero Yesu yagiye gusenga akesha ijoro ryose ariko arasenga nde Imana. Iyo Mana isenga yindi ni yihe? Tuvugisha ukuri. Naho rimwe abakristo muvuga yuko ngo abayisilamu bakunda guharira. Iyo ni Bibiliya ivuga yuko Yesu yagiye gukesha ijoro ariko arasenga Imana. None iyo Mana ikesha ijoro ariko arasenga yindi ni yihe? Ico kibazo kiraheze. Ikindi kibazo. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana, asante sana. Ndamubaza Silas, harundi musore hariya. Nawe nyene iminota 2 yonyene. Muhe mikropedaya. Aro musore. Ego. Ndagize mwiriwe. Mwiriwe. Ni sawa. Ego. Ni busakazina kawe. Uwimana Gabriel. Uwimana Gabriel. Ego. Asante sana. Ikibazo chao Gabriel. Ikibazo gato. Sawa. No utambwitse na ryawe. Je nitwa Haruna. Isigura iki mu Kirundi? Haruna, Haroni, mkirundi, Haron, mkifaransa, mkishinwa Chion. Okay. Sawa. Nanje nitwa Uwimana Gabriel nkabandi mu malaika Gabriel. Aha, mucharabu amuita Jibril. Sawa. Asante sana. Ngo ayikwa nje nari mfisi. Ikibazo umutama yavuze. Aha. None muri Bibiliya ko batubwira yuko Yesu ari Imana. Sawa. Kandi wo jambo niwe Mana. None mwege mubihingu mubigira gute? Tanga umurongo none. Ni muri Yohana nyene wa mbere. Hasome. Yohana wa mbere. Yohana wa mbere. Hasome. Wa mbere. Igice cya mbere. Ubutumwa pana icyete. Hasome Gabriel Jibril. Hasome. Yego. Uko jambo yihindura umuntu ni Yesu Kristo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo yari Imana. Finish. Finish. Hanyene friend. Sawa sawa, finish Gabriel. Yego. None kubgawo wewe Yesu ni Imana ijana ku ijana. Yego cyane gose ndabyemeza. Mwalimu Nyerere, karibu. Imana
imwe yitwa Yesu. Wowe ku bwawe ni sawa cange si sawa? Iminota 2. Takbir! Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubatararonka ingabirano yo kuba abayisilamu amahoro y'ibana bane namwe. Amina, amina. Abanyumvise. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Amen. None ko wishuye urumwe. Wowe wabajije ikibazo? Yego. Wabajije ikibazo? Yego. Utanze ikigabane cya Yohana ku murongo wa mbere, sawa? Sawa. Nindavuga ayo majambo muri Yohana? Ni Yesu Kristo. Oya. Ni Yohana. Ni Yohana. Okay. Ordinateur yari yanse yarivuze iti Gabriel arabeshe. Ninde yavuze ayo majambo? Ni Yohana. Tubaze Yesu. Kuri ayo majambo Yohana yavuze. Yego. Yuko Yohana yavuze ukuri canke ko yabeshe. Yesu ni yavuga ko Yohana yabeshe. Yego. Uravyemera? Jewe. Jewe ibyanditse ntaga nje na ndasubiyemo. Ayo majambo yo muri Yohana ikigabane ca mbere ku murongo wa mbere. Uvuze ngo ninde yayavuze? Ni Yohana. Yohana. Yego. Ndakubajije ntitubaze Yesu. Yesu ni yavuga ko Yohana yabeshe. Yego. Uravyemera? Je ndavyemera kwijana. Muhereza pedaya 5:36 Yohana. Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Yesu wenyene avuge. 5:36 haravuga agasubira akavuga. Umviriza abakristo mwese muri ngaha. Mwumvirize iki kigabane cha Yohana, ikigabane cha mbere ku murongo wa mbere ndafuse. Soma. Ariko. Jewe Yesu. Mfise ikinshingiri ntahe. Kuruta Yohana. Bazumumpera ico cuma. Yesu avuze ati mfise ikinshingiri ntahe. Kuruta intahe yande? Ya Yohana. Muhereze Yesu abandanye. Twumva intahe Yesu yishingira. Kuko ibikorwa. Data yampaye. Ngo mbiheraheze. Ivyo bikorwa nyene nkora. Nivyo binshingira intahe. Yuko Imana. Data. Ariwe yantumye. Umpera ico cuma. Yesu avuga ati ibikorwa nkora nivyo binshingira intahe yuko Imana Data ariyo yagize gute? Vuga cyane mtama. Yantumye. Kuri ubwo Yesu yatumwe nande? Ni Imana. Yohana avuga ko Yesu arinde? Imana. Nindavuga ukuri muri abo babiri? Ni Yohana. Ni Yesu. Takbir. Kumbe rero hari intahe ya Yesu. Yesu avuga atajya amajambo muri Yohana ikigabane ca mbere ku murongo wa mbere ni kinyoma cambaye ubusa. Muhereza bandanye. Sindira, ngoja aho nyene. Muhereza bandanye ico kigabane nyene. Ivyo bikorwa nyene nkora. Nivyo bishingira intahe yuko data ariwe yantumye. Kandi data yantumye. Niwe anshingira intahe. Bandanya. Ntaho murumva ijwi ryiwe. Muhereza ico cuma. Ntaho barumva ijwi ryande? Ry'Imana. Yesu baramwumvise ijwi. Yego. Muhereza bandanye. Kandi ntimurabona ishusho yiwe. Mumpera ico cuma. Yesu avuga ati Imana ntibarabona ishusho yiwe yayo. Yesu baramubonye ntibamubonye. Yesu. Yesu nemera ko ari Yesu nabonye. Mumerito tuma pedaya. Umviriza rero tubaze Yesu ariwe. Yohana 8:40. Inyishu yihuta. Ntuzusubire kuririmba mu ishengero ngo Yesu ni Imana. N'amakosa. Ni bibi. Kuririmba si bibi. Kuririmba ko Yesu ari Imana ni icaha gikomeye. Soma Yohana 8:40. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Igice 8. Ku murongo wa 40. Uyu munsi abakristo badatahuye ko Yesu atari Imana canda bahebera. Soma ku murongo wa 40 haravuga. Uyu ni Yesu wenyene agira avuge uwariwe.
Yesu arababwira ati ngwiki ariko none murondera ingene monyica mugomba kunyica jewe Yesu umuntu nababari ivy'ukuri ivyo numvise ku Mana. Takbir! Allahu akbar. Mumpere ico cuma. Bona Gabriel. Yesu avuga ati mugomba kunyica jewe nde umuntu. Nababwiye amajambo y'ukuri numvise kwa nde ku Mana. Kumbe Yesu ninde? Ni Imana. Takbir! Mumpere ico cuma. Ndaguheze, ndakuyora maguru. Ngoro umumarayika Gabriel Mongo mkubwa, umumarayika wa wapi? Dusomera ivyakozwe n'intumwa 3:13 dusezere. Ivyakozwe n'intumwa 3:13 dusezere. Ivyakozwe n'intumwa 3:13. We dogo Gabriel. Iki kigabane ntanze rero ucandike. Uzi gituma ndakubwiye ucandike kuvisiremwa. Ntikirigera gisoma mu ishengero na rimwe. Ivyakozwe n'intumwa ikigabane ca 3 ku murongo wa 13 nta mupastori numwe nta mupatiri numwe yo kubahuka kugisomera abakristo mu ishengero. Soma Ivyakozwe n'intumwa 3:13. Umviriza ariko arandika rindira gato. Ivyakozwe n'intumwa andika 3:13. Ico ni gishasha muri Bibiliya kuko ntigisomwa mu ishengero, ariko aha twebwe turatobora isiri zose dushira hera. Soma Ivyakozwe n'intumwa 3:13 muri Bibiliya yera, mu gitabo ca Bibiliya haravuga wiki Imana ya Aburahamu. Umviriza neza ngo Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka, Imana ya Isaka Imana ya Yakobo, Imana ya Yakobo ariyo Mana y'abasogokuruza yashimagije, iyo Mana y'ukuri y'abasogokuruza, iyo Mana y'abavugishwa nayo yashimagije nde? Yashimagije umushumba wayo inde? Yesu. Mumpere ico cuma ngo Yesu ni iki? Umushumba wande w'Imana. Wewe mumpere ico cuma 13:9 Matayo. Matayo 13:9 haravuga uri n'amatwi yo kumva niyumve. Waislamu takbir. Allahu akbar. Gabrieli. Yesu ninde? Yesu nkuko navyumvise ngaha anajipanga hivi. Mwanzo alisema ni Mungu hivi amejipanga. Na kwa yuko na unyumvise ngaha. Yesu ninde? Nkuko navyumvise ngaha. Bambwiye yuko Yesu akatari Imana. Numushumba wande w'Imana. None bage bavuga yuko Yesu ni Imana, ubabwira iki? Bage bavuga Yesu kari Imana kuko twe dukurikiza Bibiliya. Bibiliya uko itubwira. Ndio. Kuko umuntu afise ikibazo bakamusigurira agitahura uko bakimubwiye. Sawa. Hanyuma bage bavuga yuko Yesu ni Imana, wowe babwira iki? Bage bavuga Yesu kari Imana. Jewe kubwanje ukuntu mwambwiye. Jewe nemeye yuko Yesu kari Imana. Wazandagibi. La ilaha. None Gabriel. Toge ba Islam tuvuga yuko Yesu atari Imana. Abakristo bavuga yuko Yesu ninde? Imana. None ingone uje ufasha na toge ba Islam ube mu Islam. Jewe. Wapi? Wapi? Mama. Amuri jojo. Aseme wapi. Gabriel anashaka kuwa Muislamu. Msaidie amuri. Pole sana msaidie. Karibu. Takbir. Allahu akbar. Gabriel. Pesa? Wewe nushaka kugera ikirenge mu ca Yesu. Jewe. Ikirenge namaze gukinyuramo. Muhereze kwanza ico cuma. Pedaya 7:24 Matayo. Matayo 7:24 haravuga gute?
Matayo 7:24. Aha. Uwumva ayo majambo yanje jewe Yesu. Uwumva ayo majambo yanje wese jewe Yesu. Aha. Akayakora. Aha. Asa n'umuntu w'ubwenge. 2:6. Ariko uwumva ayo majambo yanje wese jewe Yesu ntayakore. Asa n'umuntu w'imburabwenge. Muhereza ico cyuma. Ngo Yesu avuga uwumva amajambo ya Yesu akayakora asa n'umuntu ubwenge. Ariko uwo ari we wese yumvise amajambo ya Yesu ntayakore agereranywa n'umuntu w'imburabwenge. Hagati y'umuntu w'ubwenge n'umuntu w'imburabwenge utoyende ubwenge takibir. Nico gituma rero ukwiye kuza kugira ube umuislamu ugera ikirenge mu ca Yesu ube umuntu w'ubwenge nube imburabwenge. None Imana yababwiye yuko idini ry'ukuri ari ry'Abayisilamu. Muhereze 3:19 Korani. Kandi ivuga yuko idini ry'ukuri ari rya Islamu. Iyo Mana nyene ikongera ikavuga yuko iryo dini rya Islamu niryo ryari rifise Yesu, Mose, Aburahamu, Nowa, abavugishwa Mana bose. Musomere ngaho 3:19 Korani havuga gute? Ndikinze kuhoraho andinde Satani yavumwe. Aha. Atankeka. Hey. Idini nyakuri. Aha. Imbere y'Imana n'ubw'islamu. Takbir. Allahu akbar. Aho nibigarukiye ngaho idini ry'ukuri ni idini rya Islamu. Kubera iki ari ry'ukuri? Kubera ari idini ry'abavugishwa Mana bose na Yesu arimo. 2:42:13 aho turajeje 22:13 igitabu cyeranda cha Qur'ani havuga. Gabrieli ashaka kumenya iryo dini rya Islamu. Mbega iryo dini rya Islamu Imana yavuze ko ari iry'ukuri, nivyo natanze umurongo. Kandi icyo agomba kumenya none iryo dini rya Islamu niryo ryari rifise Yesu canke Mose canke Aburahamu n'abandi. Agomba bimenye ngaho nawe acaza ngaho abe umuislamu. Takbir. Allahu akbar. Mwereke 22:13 gitabu cyeranda cha Qur'ani havuga iki? Ndikinze kuhoraho andinde Satani yavumwe. Aha. Imana yabahaye amabwirizwa. Yari rya dini nyene. Idini nyene bandanya. Twahaye Noa. Iryo dini niryo ryahawe Noa. Iryo dini nyene ari ryo dini y'ubw'islamu. Iryo dini twahishuriye na Muhammadi. Amahoro n'imigisha bize kuri we. Yarafise idini rya Islamu. Noa, Muhammad, amahoro n'imigisha bize kuri we bose bari abayisilamu. Bandanya. Niryo dini twahishuriye na Aburahamu. Na Aburahamu yari mu Islamu. Bandanya. Iryo dini nyene ga Islamu. Niryo dini twahishuriye na Mose. Bandanya. Iryo dini nyene g'ubw'islamu. Niryo dini twahishuriye na Yesu mwana wa Maria. Takbir. Allahu akbar. Abo bose bari abayisilamu. We udashaka kwigereranya na Yesu, wigereranye na Mose, Aburahamu, Noa. Ushaka kwigereranya nande na Bomarle, muhereze kwa nco cuma canke na Kidube. Gabriel pesa we dushaka kwigereranya ugera ikirenge mu ca Yesu. Jewe ikirenge namaze kukinyuramo. Oya, wovuga ko ari Imana, Yesu akabihakana akavuga ko ari intumwa yande, umushumba wande w'Imana. None kuba Imana no kuba umushumba w'Imana birasa. Oya, ubw'Islamu bwigisha ko Yesu ari intumwa yande y'Imana. Abakristo bakigisha ko ari iki? Ari intumwa y'Imana. Wumva bigisha by'ukuri canke barakuzimiza? Jewe nkuko nabivuze navuze yuko ko natanze ikibazo kandi natahukiwe. Umviriza rero kugira tugende neza. Je naguhaye umurongo werekana ko Yesu yari mu Islam. Urashaka kumpa umurongo aho umupastori yigeze kwereka canke bari ngaho nibaguhe aho Yesu yigeze aba umukristo? Murashaka natwe kutwereka umurongo umwe muri Bibiliya canke muri Korowani uvuga ngo Yesu yari umuporoti canke umukatolika ngaho? Yesu niyigeze aronka idini nasengamo. Aho yashika niho yavuga ubutumwa. Idini kandi nabikorese ngaho. Niyagira iki? Ndakwerese muri Bibiliya avuga ko Yesu yari umuislamu. Muri Bibiliya uravyemera? None Bibiliya yiwanyu nico kimwe n'izindi n'ayandi amabiri. Nimwe Bibiliya yera yandi bakoresha amashengero ngaho uyu arayifise. Nazane ngaho ndakwereke muri iyo nyene iri ngaho. Nimunyereke muyinda pana muri iyi wanyu.
muhereze takibir. Mutama uyu w'amarore ari ngaho arafise Bibiliya nayitange ngaho. Tanga ngaho tumwereke Yesu muri Bibiliya umuyisilamu. Niyo yiwe ntumva. Bibiliya yera izanywe n'umukristu umuvuga butumwa. Takibir. Allahu akbar. Luka 4:16 aho nyene niduhava Yesu umuyisilamu muri Bibiliya n'ibintu bitangaje gose. Luka 4:14, 15, 16 muri Bibiliya yera haravuga. Havuga gute? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 4 ku murongo wa 14, 15, 16. Aha. Maze Yesu asubira i Galilaya. Aha. Ari n'ubushobozi bwa mpwemu. Aha. Inkuru yiwe ikwira mu gihugu cyose kihakikije. Aha. Yigishiriza mu masinagogi yabo. Yigishiriza mu masinagogi yabo. Sinagogi muhereze kwa nco cuma. Yesu yigishiriza hehe? Masinagogi. Sinagogi urazi cyarico? Oya. Ndiki. Ntavyo nzi binsigurire. Muhereze insiguro ya Bibiliya kugira abantu bari ngaha basobanukirwa bamenye sinagogi cyarico kuko ni Yesu yasengera muri sinagogi. Musomere ngaho. Yisomere wenyene yirabire. Urazi gusoma. Yesu umuyisilamu muri Bibiliya yera agahebuza. Uza kwanga kuba umuyisilamu n'umunsi ndaza kumuheba. N'Imana umuhebe. Sindikiza. Sinagogi wewe unasoma wapi? Mwereke insiguro izina sinagoge icyarico tumenye ko ari ishengero ry'abakristu cyangwa ko ari umusigiti. Aha. Sumira ngaha gato. Sinagogi. Pedaya hamwereke neza mufatire uhamwereke yisomere wenyene. Uru munsi Gabriel mumurondere ikanzu gera gerere. Giza. No. Soma wewe soma ndazi ko bisomye uza kwemera. Chini. Aka. Sinagogi. Aha. Sitini. Msi. Aha. Musikiti. Wa Wayahudi. Takibir. Kumbe Yesu yasengera hehe? Musikiti. Ndakubaza ikibazo. Ubonye umuntu wese asengera mu musigiti abafise idini rihe? Ya Islam. Kumbe Yesu nimba yasengera mu musigiti ni umuyisilamu. Takibir. Allahu akbar. 11:29 Matayo aho ndahejeje na undi murongo subira gutanga. Ashase arashaka kuba umuyisilamu cyangwa areke sugugahato mugaba toge turiko tugaragaza ukuri. Matayo 11:29 haravuga. Havuga gute? Yesu arababwira ati. Aha. Muyikoreze ingata yanje. Munyigireko. Kuko. Aha. Ndumugwaneza. Niyoroheje mu mutima. Musubize. Gabriel. Aho ndahejeje. Yesu avuga ngo twigire kuri inde? Sinagogi. Oya twigire kuri inde? Tugere kirenge mu cyande. Yakurikiye. Matayo 11:29 haravuga. Havuga gute? Muyikoreze ingata yanje jewe Yesu. Aha. Munyigireko. Muhereze. Twigire kuri inde? Kuri Yesu. Yasengera hehe? Sinagogi. Ariyo musigiti. Takibir. Kumbe wewe Gabriel na jewe dukwiye gusengera Takibir. Kuko Yesu avuze ngo twigire kuri inde? Kuri we. Ningo rero ugere kirenge mu cha Yesu nkanje n'abandi bari ngaha. Ikibazo. None. Aho sengurumva rero ntagadi ndiko ndasenga. Oya nyereka nawe aho Yesu yigeze yinjira mu rushengero nk'ujya rw'abaporoti. Takibir. Ikibazo. Oya umviriza. Gabriel. Ego. Jewe nakorese muri Korowani Yesu ni umuyisilamu. Muri Bibiliya ni umuyisilamu. Aho yasengera ku musigiti. Na wewe abapastori nk'abo bari ngaho. Abo bakurikirana cyane inyigisho z'abapastori benshi. Natanga umurongo aho Yesu yigeze aba umuporoti. Muri Bibiliya cyangwa Korowani. Kuri ibyo agufashe nimba wowe utabizi. Na hariho Yesu yasengera mu musigiti yari umuyisilamu gusa.
n'iryo dini yari afise urashobora kuza ugera ikirenge mu ca Yesu kugira ntuzuje mu muriro ntiharagera urindiriye iki jewe ntacyo ndindiriye ariko aho nsenga hose harahaye usengera aho Yesu atazi kume wenda ushaka kugera ikirenge mu ca Yesu mwebwe hari ikintu kimwe nashaka kubaza none kubera iki abakobwa b'abisilamu badashobora kuga kundi umugabo asenga mu rindi dini kubera atari dini ry'Imana wowe numva ko Yesu atarizi urumva rero wewe urashaka umukobwa w'umuyisilamu jewe baruzuye ngaho turashobora kubagura nibyo kunda kubera iki nibyo kunda ko ninjya mu idini ry'abisilamu kandi bo bashaka abisilamu wera nushaka kugera ikirenge Yesu nakarora yega muri ngaha ikibazo ndahejeje gucishura Yesu mpejeje kumwereka muri Bibiliya ko yinjira mu musigiti akigishiriza gusenga mu musigiti yari umuyisilamu ikorowani ivuga yuko avugishwa mana Mose Aburahamu Nowa Yesu Muhammad amahoro n'imigisha bije kuri bo bose bari abayisilamu kuri uwo munsi w'umuhero nimuze muvuge ngo nditwabagiye nakazi kanyu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Pedaya baba muhe nani nina Silas muta sila ngoma ndakubaza ikintu kimwe yego koko ni bwa mbere toge tubonana ngaje nawe ku yego turashaka yuko sinzi ko byoshoboka ikindi gikorane mu ndwiza sinzi ko turashobora kukwamagara kukuwa invitation urashobora kutwitaba umwanya wari wose wampamagara no kwitaba ariko muranyihangana mu mijambo gato cyane oya ndaguhana ngorane ihangane gato shaka kukubaza kuko abayisilamu bari ngaha waislamu sikilizeni kidogo tunagaha waislamu sikilizeni kidogo tunagaha waislamu sikilizeni kidogo